Nongeye kwabwa ke namwiriwe bivaye naho muherereye mwebwe musanze mukurikirana ino YouTube channel ya Muri Daily Show. Eka nongere kandi ikaze wowe ari ryo mbere kuri ino YouTube channel ya Muri Daily Show. Je tuyaga ni Pamela Jean Claude aho sanzwe ndabasangiza kubijanye n'ubuzima bwa misi yose aho sanzwe basangiza no kubijanye n'imikino eka hano kuri YouTube channel ya Muri Daily Show mumenye yuko twigishanya eka terana n'intege muri binabiye kugira ngo tubandanye dutezanya imbere mu vyumviro eka no mubikogwa. Rero uno munsi ndabafitiye iki kintu gikomeye cyane aho tugira turabire hamwe ibintu bizira cyane, ibintu bizira ku muntu yifuza iterambere. Ibi bintu wumve yuko bizira, nimba wumva ko bizira wumve yuko neza yuko bigize iki bizira, mu gihe wowe ubigize ikitazira wumve ko iterambere mutari kumwe. Rero ivyo bintu nibiki ni bintu bishika mu ndwi tugira turabire hamwe bizira ku muntu yifuza iterambere. Rero tugadukurikirane kimwe ku kindi uko bikurikirana. Mbere ko dutangura n'ishambere reka mbanze ndabibutse mwebwe ari ryo mbere muje kuri YouTube channel kugira subscribe kugira ngo bidufashe kubandanya twagura umuryango wacu wa Muri Daily Show. Rero reka duhece duherare ku cyambere. Iyo umuntu ariko ariruka aronderana n'iterambere hari ikintu cyambere gikomeye kandi kizira n'igiki no kwikengera. Mugenzi wowe uriko uraharanira iterambere ryawe kizire cyane kwikengera. Niwumva yuko ibintu utabishoboye ntavyo bishoboye nyene ariko kizire kwikengera. Kizire kwikengera mugihe umaze gufata ingingo yo gukora ikintu runaka. Kizire kwikengera kuko iyo uriko urikengera bizana ingaruka mbi nyinshi cyane. Bizotuma ubwa mbere na mbere witakariza ishizere wumva ko ivyo bintu utabishoboye utobishikako, bitokunda yuko uzoshika kuri ryaterambere ukeneye kuzoshikako. Rero mugenzi iyo udafise ikize utifite self confidence bizotuma n'ibintu uriko urakora utabikora neza, utabikora ushikamye ushize amanga. Bivuze yuko iterambere ntizoshoboka ko ibintu ntubikora neza, kandi kugira ngo ushike ku iterambere nuko ikintu cyose uba ugikora ku rutonde. Rero ibintu ntibishobora kuba ku rutonde mu gudafise self confidence kwizera. Rero kwikengera ni ikintu kibi cyane ku muntu akeneye iterambere. Ari kindi kintu gikomeye cyane kizira cyane kuba uba mu bantu baguca intege bya misi yose. Kizira cyane kuba mu bantu baguca intege. Simvuze ngo nimba ari mwene wanyu, nimba mushikawe, nimba ari nyoko, nimba ari nde cyangwa umuvyeyi aguca intege mu bintu uri kurakora. Simvuze ngo cutandukana nawe ngo ucuge oya, ahubwo menya uko ubana nawe. Wirinde cyane kumubwira nibijanye n'imigambi yawe uriko wifuza kuba wokora. Ibi cyane iki kiraraba wa muntu hariho agitangura mu bijanye n'ibintu byo kwiteza imbere cyane kugwaruka kubashene kandi tukiri batonya bifuza iterambere. Benshi barahura n'ico kibazo chuko abantu babakikuje babaca intege. Rero hano ndaguha impano yuko ukiye kwirinda abo bantu bose baguca intege. Apana kubahunga kuvuga ngo meni duhuje vy'ubwiro ngo toka ibinja amajambo nkayo oya, ahubwo wowe wirinde kumubwira ibijanye n'imigambi yawe cyane kuko uwo muntu aguca intege bizotuma wowe ubwa wicara hano kumva umenga ivyo ariko arakubwira ngo nivyo nimuhuje ivyiyumviro. Wowe ivyo ubona nk'indoto zawe sivyo wowe abona mu vyumviro bye, we abona ibindi nawe ukabona ibindi. Rero kurikiza ibintu vyawe uko wifuza kuba vyogenda kuko iyo wowe uri kurakurikiza indoto zawe ni wewe uzi igikomere bigufise ku mutima wawe kuko burya indoto umuntu wese agira ni kintu wifuza kuzoshika. Ico kintu cyanga byakunda uko bizogenda kose iki kintu yama kimujya mu mutima cyama kimujya mu mutima ati genda kene kuzokira kuri iki kuzoshika kuri mugero utaragishikako wumva yuko atamahoro uzogira iki uzoronkana ico kintu. Niyo mpamvu wumva yuko kizira cyane kujana n'abantu bagira iki baguca intege kuko bavuga ngo ugenda n'abatunzi batanu uwa gatandatu azoba wewe, ugendana n'aba nibisuma bitanu cya gatandatu kiba wewe. Bivuze iki? Nimba uri kujana n'abaguca intege batanu na wewe ubwa gatandatu uzogaruka wice intege. Nico gituma ari ikintu gihambaye cyane kigira kabiri wewe ukeneye kwirinda wumve ko ari ikintu kizira mu iterambere ryawe. Ari kidire kigira gatatu gihambaye. Iki kintu rero kigira gatatu ni kubura intumbero, kutajuragirika. Mwumve yuko kujuragirika ni ikintu kizira cyane mu iterambere.
watanguriye ibinye kandi wari uvyizeye wabona ko ibintu ari vyiza ejo wabona naka atembere muri ibi bitandukanye n'ivyo wari usanzwe ukora ubone bigenze neza wereka nanjye ngo nje muri ibi ngo kubera ko ubonye naka ageze iki atembere muri ivyo iki kintu ni kibi cyane ni ikintu kibi cyane iri ni kosa rikomeye uri kurikorera mu buzima bwawe rero ikintu kimwe wowe wifuza kuzobamwo rurangiranwa ico kintu aba arico ushira ko umutima wawe wose maze ugikurikize ejo canke ejo kizogera neza niwite ku gihe bizogusaba niwite ku mwanya uzobikora niwite ingufu biko biragusaba niwite ku bigerageza uri kurahura navyo muri ico kintu cawe wowe gikore uko gitegerezwa ejo bizogira iki bizogenda neza kuko niyo ntumbero yawe wifuza kuba woshikako ikindi kintu rero kigira kane gihambaye cyane novuga yuko kiri mu bituma tudashobora gushika ku iterambere twumva yuko ico kintu ari ikizira nkuko natangurira bibabwira ni kudafata umwanya mwumve neza kudafata umwanya wo kwiga akantu kandi ubanya ku mwanya isa ku yindi wowe urafise ibyo wifuza gushikako kandi wanashaka uri kurabikora neza ariko wumve yuko isi uko imisi igenda niko na nyasi nyene igenda igiriki ihindura maniere zo kubamo zo gukora cyangwa se zo kwakira ibintu ibi nabiriya wowe rero ni waguma muri kwa kundi nyene wamukora bya bintu kwa kundi nyene wumve yuko haragera igihe isi ikakurambirwa haragera igihe isi ikagira iki ikakurambirwa niwige rero umwanya ku mwanya isa ku yindi muri munsi buri munsi wigi ikintu gishasha ico kintu gishasha maze bitume ubwiha society buriya bivuze iki kizire cyane kubaho utiga ni ikintu kibi cyane ubu uri kurigirira muri make ubu uri kurihemukira mu iterambere ryawe kwama muri bya bintu nyene kizire cyane kizire ikindi kintu kibi cyane novuga yuko kizira mu iterambere ry'umuntu n'igiki kugira imico mibi itari myiza iyo mvuze kugira imico mibi abarundi iryo terme kenshi ntituyimenyereye cyane iyo nkoresheje terme kuba indiscipline benshi baca baryumva kuba indiscipline muri ibi nabiriya icyo ni ikindi kintu kibi cyane kizira reka tubishyire mu iterambere ryacu ni ikintu kizira mu iterambere ati kizira gute uno munsi urakoze sibyo ejo uriraramiye hirya ejo uriraramiye hirya ejo urakoze umva muri make nta rutonde rw'ibintu ufise urumva rero nico cyitwa kugira imico mibi kuba indiscipline mu biko utegerezwa kugira discipline utegerezwa kugira discipline y'ibikorwa byawe ukamenya ati uno munsi ndiko nkora ibi ni ibinyene kizire kucaja n'ibindi ngo ucija kubikora gira urutonde rwiza rw'ibintu byawe mugere udafise urutonde rwiza wumve yuko uriko uragira iki uriko urihemukira ico ni ikintu kizira cyane mu iterambere tuzogira iterambere ujuragirika ufata tunaturiye ntibizokunda ntibibaho rero wumve yuko iterambere ryawe ukeneye kugira discipline rero ni muri cya gihe uzumva yuko bikugoye kuvyuka kugira ngo ukore ivyo wakora ariko uvyuke tu itiro ni ryinshi ariko urirenge ukore wumve urushe bitoshoboka ko ukora ariko ukore kubera iki ufise ihangiro wifuza kuzoshikako kugira discipline kugira imico myiza n'ikintu gihambaye ariko ikizira ni kugira imico mibi ukumva yuko ati na ejo nararushe ngo nari mu rubanza uno munsi uzi yuko uza gukora ibikorwa byawe nkuko byategerezwa reka mbanze nduhuke ico kirazira kumve rero neza yuko ico kintu kirazira kugira imico mibi cyane okay ikindi kintu rero kigira gatandatu novuga yuko kizira ibi bintu mugenzi ni ibintu bihambaye uriko urabyumviriza ariko umenye yuko niwaba utangiye gufata inzira y'iterambere ibi uzohura navyo nimba utari kurahura navyo eka ababizi barabizi ariko ibi wumve yuko mu nzira y'iterambere iyi utegerezwa guhura navyo ntaho uzobicikira ikindi kintu rero kizira kigira gatandatu n'ikihe
gushaka kuba mu buzima bwa naka, kwigereranya n'abandi. Ico ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibi mu iterambere ryawe. Ati kubera iki? Jewe Munani Jean Claude mfise uko ndemwe, mfise uko nubatse, mfise uko ntawuri ibintu, mfise uko ndabibona bitandukanye na wewe ufise ukundi kuntu ubibona. Niyo mpamvu burya uvuzanye ide nshasha muri societe ikubwira ibindi, bivuze yuko wowe uratandukanye cyane n'abavukanyi bawe, n'abavyeyi bawe, n'ababishwa, n'abaki eka bose uratandukanye nabo. Wowe uri unique kuri inosi, ni wewe gusa, nta wundi muntu musanye muri inosi. N'ivyumviro byawe n'ivy'iwawe nyene. Rero ntuzobone naka ngo bijye byagenze uko ngo nanjye reka mere nkawe, kizire. Wewe naka be naka, uko niwaje kumera nka naka gukora nk'ivyanaka, bizotuma wewe hari ahantu ushika ubona umenga ni barriere. Ubona umenga ni barriere, ubure iyo uja niyuva, bivanye nuko bashatse kubaho nkande ntanaka, ngo naka ngo ndabona ngo yambaye neza uno munsi, ngo reka nanje mbeho neza. Ugasanga naka ayo mafaranga kugira yaronke, sivyo? Afise nk'umuntu ayamuhaye bitari muri gahunda, aciye yambara neza. Wowe nawe kugira ngo ufungure ni kibazo, ugashaka kubera nkanaka, ni ikintu kibi cyane. Ico ni ikintu kizire kubaho nkanaka. Wowe mu gihe uzi yuko uriho kidemara ibikorwa byawe, ntuce wifata nkanaka yashitse kuri Iterambere, wa wundi amaze kwandika izina ekada ujyanditse izina afise uko akora ibintu mu buryo bwiwe. Wowe nawe kora ibintu mu buryo bwawe, rekere kwigereranya nanaka. Ico kintu ni wagikora ukareka kwigereranya naka, bizotuma wowe iterambere ryawe rishoboka ryoroha, ubona kamwe ku kandi. Urumva? Rero ico onye ni ikintu ciza cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi kintu rero kizira mu iterambere ari naco cyanyuma, muri ibi ndiko ndaba yagira kuri uno munsi. Ikintu cyanyuma uno munsi mu byo nabateguriye kizira niki, nukutenezerererwa iterambere uri kurashika ko intambwe ku yindi. Ntacyo bitwaye na iryo terambere ryo bari rito, ariko ni terambere. Hariho abantu batabona yuko mu buzima bwabo hari iterambere bashitseko runaka. Iryo terambere mu gihe utari kuraribona, bizotuma wewe utamenya yuko utamenya iyo uri kuraja n'iyo uri kurava, bwikwa kujuragirika. Rero nezererwa iterambere ryose ushitseko. Nimba uno munsi dufate nk'akarorero uri kokora nk'igikorwa gisaba kuyaga n'abantu, sivyo? Kuko ikintu cyose iyo gitanguye biratera ubwoba umuntu mu mutima, umuntu yagira ubwoba, ugasanga uguma wigunze, ntibikunde yuko ushobora kwifungura uyage n'abantu, sivyo? Ariko ukabigerageza ejo ukabona birakunze, ni warububa ukakuvugisha umuntu, ariko umunsi uramuvugishije, uramubwiye ibyawe naho utabivuze neza, ariko urabivuze. Apana guca ufata cyaki pande kibi cyakote negative, nabivuze nabi, ngo sinamubwiye neza, ngo sinabikoze neza. Ni wifelicite yuko wagize iki, basi bateye intambwe yo kugira iki, yo kugurura umunwa wawe. Nibiteho ngurumva ngo nakoze udukosa utunutu banafise igikuko cyo kugira ukungo, none ngo ndiko ndabaza ngo intebe ngo ndaba ngo sindayibajije neza, ngo ibyo ntibyita sikizima. Wagize iki, wakoze, itere intege, kuko bisumba kuba utarekoze n'ikintu na kimwe. Bivuze iki? Kiziririzwe kugira iki, kutishimira intambwe iyo ari yo yose ugezeko mu buzima bwawe. Hari kiganiro nigeze kubakora ndababwira yuko burya umuntu kizire kuti, bivuze yuko iterambere ni intambwe kurindi, ni itafari wubaka rimwe kurindi. Rero mu gihe utari kurishimiye itafari rimwe ushize ko kuri iyo nzu yawe, umve ko nabi atazojako, kandi rimwe rizana abiri bijyarindi nyene rimwe waterateranije abamwe menshi, inzu yawe izuzura kubera ko ya matafari wayateranije. None mu gihe utari kurabinezerererwa, ubone ko bitagenze neza, ucurikurako bumva bizogenda gute. Rero iki nikindi kintu gihambaye, wumva yuko kizira mu iterambere ryawe.
reka ndagushimire wewe tumaranye kano kanya two turaraba ibintu bizira ku iterambere ry'umuntu. Nizere yuko hari ico bikungu, hari ivyo biguhaye mu kwiyumvira mu iterambere giwawe. Eka mukubandanya dukuza uno muryango twibike kugira subscribe, eka dushiremo commentaire yuko twayibonye, kandi bishobotse bibaye ngombwa ino video tuyisangize abandi kugira ngo tubananye twaguka video maze ishikire abandi benshi batandukanye aba nabariya kugira ngo tubandanye twigishanya. Rero reka ndabashimire kukanya kandi mwafashe ko kubana nanje. Reka dusubire muri video izokurikira mutazoyishikwa kuko nkuko mubizi ino YouTube channel ni YouTube channel twigishanya ibi na biriya, ni YouTube channel turaba ibijyanye n'ubuzima tusanzwe tubayemwo maze bikaduha kumenya yuko natwe bwe turi mu bandi, kuko hari umuntu kenshi yikengera, hari umuntu yumva yuko iyi si ayibayemwo wenyene. Oya, nturi wenyene ahubwo uri kumwe n'abandi. Ire niyo ntumbero nyamukuru ihari kugira ngo tubandanye kumwe namwe muri runo rugendo. Imana iba hezagire.